mwahisemo kumviriza radio PCFM iziguruka mushobora kuyumva amasaha 24 kuri 24 muciye kuri wesatu akaburungu radio PCFM akaburungu home kandi ikibiraho turi ku munsi wa mbere w'igenekerezo rya 17 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2024 amakuru twabateguriye munsi agizwe n'izingingo uburuzi kurikira uwundi munyororo agira kabiri mu ntara ya Makamba yaraguye mu ibohero ikibanigagura n'ubu ntikiramenyekana Kirazira Birabe arongoye inama nshinga amateka asaba ko igihano cy'urupfu cyogaruka mu ntumbero yo gukingira igitoro kugira kidasubira kubura nta gaciro leta iha ubucamanza mu Burundi kuko usanga imanza zamaze gucibwa zitashigwa mu ngiro ibi bigashikirizwa n'ishyirahamwe ry'abanyamategeko haja Burundi muraza kubyumva nta Karutimana Christian arirongoye araza kubitubwira muri aya makuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata bitandukanye gumana na Jezi ya Tokori haragira mu ngira ndabashikirize abandi ko ndafashwa na Chanel ni haririzwa mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese mwido nizo kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari reka ntitware no akantu mu confonder par chose ntimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu zizoguma ari ijambo ry'Imana naho rero tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha Imana ntibeshwa woroshye gufata abantu ugahita abashikirangaji bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi itatu cyangwa umunsi umwe nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya iki igihugu kikava mu kene ndongera bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho nyabwoba radio PCFM nari ntegeje kubibabwira mu ntara ya Makamba haguma hibonekeza abanyororo bapfira mu ibohero atawuzi ikibica Faustin Nshimirimana yapfuye mu gitondo cyo kuwa gatatu uheze yarafungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi cya komine Makamba imakamba ntiyajanywe kuvuzwa ku bitaro hakiri kare ntiyashoboye kujanwa ku bitaro ku mugwa mukuru kugira ngo avugwe n'umufungwa wa kabiri apfuye muri ubwo buryo nyene imakamba mu masaha adashika 28 abajejwe igisata c'ubutungane mu ntara ya Makamba naco barashikiriza kuri izo ngorane zibiri zabaye Faustin Nshimirimana yari yahagaritswe n'igipolisi ku w'Imana uheze imakamba amatati y'amatongo niyo yari yatumye ahagarikwa ni mu gihe ku munsi wa kabiri uwundi mugabo yari yapfiriye mu gashoka pariki ntara ya Makamba abajejwe ubutungane muri iyo ntara ya Makamba ntibaragira icyo bashikirije kuri izo mfu zibiri mu mpera z'umwaka uheze abarongoye amashirahamwe yigenga bari biyamirije ubwo uburyo bwo gufungwa butabereye mu gasho ka pariki y'iyo ntara yo mu bumanuko bw'u Burundi imbere yuko indongozi zitorera umuti ico kibazo muri politike kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2024 hakoranye inama y'abakozi ba meri ya Bujumbura inama yaremeshejwe n'umukuru w'igihugu ubwiwe hamwe n'inzego zose zikora mu bisata bitandukanye muri meri ya Bujumbura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ahanini yagarutse kubijanye no kubahiriza amategeko kandi ko atanumwe akwiye kuba hejuru y'amategeko yaba nawe ubwiwe kurikira umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito wewe uri ndongozi uhagarariye itegeko novuga hagarariye ubutegetsi bw'igihugu
mwebwe muhagarariye ubutegetsi bw'igihugu muri meri ya Bujumbura mugabo si mwebwe hariho abaca bigira umutegetsi c'est la dictature itegeko niryo ryonyene rikubwiye ati hagarara uku uhengamye urafatwa ugahanwa ninde hagarara irya tegeko indongozi niyo ifeza respecter la loi nico gituma mwebwe mwitwa les responsables de l'application de la loi vous êtes les responsables de l'application de la loi ubutegetsi bw'igihugu n'amategeko mwebwe indongozi muhagarariye ayo mategeko nico gituma kubwira yuko nta kintu na kimwe leta sero leviathan amategeko nta numwe nawo mukuru w'igihugu ntarengako n'umukuru w'igihugu ntarengako hana n'abandi basigurira aha mu Burundi umuntu wa mbere adashobora gufatwa ni procureur general de la République none manda yo isinyirwa nande mugabo ni murabigene bihindukira nawe agafata akoze ikosa ucumukura uwo musubiye agacasinya manda none bumvise ingene ubutegetsi bw'igihugu bubaho nta numwe umwe ari hejuru y'amategeko nicyo gituma mutegeza gutegera neza iyo uhagarariye amategeko uhagarariye urutonde mu gihugu mutegera icyo mujeje uhagarariye ko urutonde rubaho mu gihugu niyo role ya administration hajya depeye sujeje intwara depeye numuhinga aza gukora araba ingene abantu boshobora kuba kuronka le capacité zo kugira ngo bakore bya bikorwa twebwe rero waduhenze yaciye atubwira ati no faut pas travailler la terre uzoronka akazi muri leta twese duca mu mutwe umenga aradufuse kuko erega hari abantu bakunda ijuru mugabo uvuze yuko urinda gupfa kugira uje mu ijuru acavuga ngo ndarihevye mwemwe se nimukunda ijuru mugabo muranka gupfa kandi muzi neza yuko kugira uje mu ijuru utegereza gupfa mugabo rero umuntu arakunda turyoshe mugakata ntihajye bavuga ngo byagusa bitera ubwenge buke ibintu utaruhiye bitera ubwenge buke cyane twe mu Burundi nivugira iwacu vyaradufuse mu mutwe gushikaho umuntu wese ategeza ico bita leta rero bakigize nka entreprise productive kandi bazi neza yuko uburongozi bw'igihugu si entreprise ni service public ça ne produit pas dutandukanye service public na service productif service public c'est l'administration y'ibintu nico gituma ubuzi bwa leta buharuye uwo akaba yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Varisito umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabira basaba ko igihano cyo kwicwa cyo subira kugaruka mu Burundi kandi ko ari wo muti wonyene ushobora kugira ibibazo by'ibitoro bihere burundu mu Burundi ibi akaba yabishikirije imbere y'inama nshingamateka hari mu ndwi iheze ku munsi wa kane mu Kigobe inkuru ndende dushikirizwa na Diane Kaneza muri ico kiganiro n'inama nshingamateka ibi Gerard yabishikirije mu gihe ariko haradoma urutoki ku bashingamateka bamwe asa n'ubagiriza ko ari bo bashora igitoro mu bindi bihugu ibi bigatuma mu Burundi gica kiba umuzi wibuye ari nayo ntandaro yo gusaba ko igihano cyo gupfa cogaruka mu Burundi maze ababikora bicwe bamanitse ku mapoto muyobaza ati vuga nimuvuga bo mwabonye abafise amahera mugende mu badoma ku rutoki abamuca mu bati bafate bose muco bamanika kuri poto ntabyo mwokora karbira ijahe dusubiza igihano dusabe dusubiza igihano cyo kwica igihano cyo kwica uwo bafasha ari kwiba iyo karbira kuko no gusubiza igihugu no gutera ingorane abene gihugu muvuga bace bamwica kumbure vyogabanuka muri iyo nama nyene Gerard yaneguye abashinga amateka banyegeza ibitoro mu mazu yabo maze akaba ari bo baca batera induru kurusha abandi ko ibitoro byabaye umuzi wibuye ababikora Ndabirabe akaba yabagereranije n'abasi b'igihugu yise abazungu ko bafatira ibihano Burundi bagaca bikumagura ko ibihugu vya Afrika bitazotera imbere mugacambo ko takarubira ihari kandi muri bamwe usanga ari abantu benyegeza mu mazu canka abagenzi banyu mugahora hanyuma bagaca bagaruka bagagurisha amahera menshi hanyuma bagaca bitangaza kumwe abazungu batugira abazungu batweye impoza les conditions zidukenesha hanyuma bagaca bagaruka abazungu bifata mu mafyigo batwenga ngo ibihugu vya Afrika ntibizigira bitera imbere
kandi bariko badusahura. Gerard Ndabirabe kandi ntiyatinye kuvuga atajya umunwa ko mu Burundi atabukene buhari na gato kuko abarundi bavyerekanye mu gutwara amahera y'umurengera mu mabanki, ivyo bikiyongera ku mwimbu w'ibigori wabaye umusesekara uyu mwaka. Ikintu mubandanya muvuga ngo amikoro make ngo abantu barakenye, ibyo muvuga nivyo. Ejo bundi habaye demonetisation, mwabonye bigenda gute? Abanegihugu ntibasohoye amamiliyoni bajana mu mabanki. Nemuze kuvuga ngo abantu ngo barakenye, abantu barakenye, ubu bariko baragurisha ibigori. Benshi bavuga bati twabuze no tugurisha ibigori. Kubana kimubandanya mugaruka kuri ngo barakenye amikoro make noneho bigiye kuyangara. Ibyo bintu muvuga mwumva ari byo. Aha mukamenya ko hambavu y'amakara, igitoro, isukari, ibinyobwa vya Brarudi, umuyaga nkuba, ubu naho n'umunyu watanguye kubura mu ntara zimwe z'u Burundi. Diane Kaneza ndagushimire, ndakumenyesha ko mu butungane ho nta gaciro ubucamanza buha amategeko, ahubwo uretse kuyasuzugura no kudaha agaciro abarundi canke inama nshingamateka. Ibi nibishikirizwa n'ubutwara Rassemblement des Juristes Burundais en Action Haja Burundi mu mpfunyapfunyo z'igifaransa. Ibi nta Karutimana Christian arongoye shira hamwe akaba bivuze inyuma yaho vyibonekeje ko sentare yeza umuntu ariko akaguma mu mvuto. Kurikira Christian. Mu bikurikira neza mu vyumva ingingo y'amajana 262 turabisubiyemwo neza. Sentare yejeje umuntu yagizwe n'icaha aca arekurwa ubwo nyene no mu gihe umushikiriza amanza yoba yunguruje, kiretse mu gihe yagizwa ikindi cyaha. Muga kuri ico cyaha aca arekurwa ubwo nyene. Bisigura iki? Twagomba kugaruka ku nyishu umushikiranganje w'ubutungane yatanze. Nta sano ifitaniye niyo ngingo, yaragiye kubiri niyo ngingo nkuko muzovyisomera mwebwe nyene. Ako n'agasuzuguro rero, n'agasuzuguro berekana barasuzuguye n'amashinga amateka nko basuzuguye abarundi. Bisiguri nta gaciro baha amategeko, nta gaciro baha abarundi, nta gaciro baha abanyagihugu. Ni ukuvuga yuko umuntu afunzwe babona yuko umengo ni ibintu bisanzwe. Umushikiranganje w'ubutungane ivyo bimenye yaba ari we afunzwe akamenya ingene agasho kameze. Barundi kazi mu byumve ibi biza kurukurikirane w'ingene bahonyanga amategeko, kandi sinzi ko bigira bizi nuko babigira nkana mu runani rw'abanyamategeko raja Burundi turemeza neza yuko babigira nkana. Ibyo biza inyuma y'umukuru w'igihugu yadutse akavuga yuko leta itaburanishwe, ititwarirwa, itaburanywa, mu gihe muzi neza yuko hariho sentare iburanisha imanza za leta kuri administrative. Ariko nukuri kose mu runani rw'abanyamategeko turatenda tukarengewe. Leta iritwarirwa, leta iratsindwa, hariho na sentare ikwiye imanza za leta kuri administrative. Hanyuma umukuru w'igihugu akavuga neza yuko ngo leta buranywe, ngo yiburanye ngo ikiba ngo umucamanza ngo ikongera ikaba umuburanyi. Ibyo navyo ni ibintu bitarekuwe n'amategeko. Mu mategeko baravuga, mu gifaransa baravuga ati nul ne peut être juge et partie. Ibyo rero umukuru w'igihugu yunganiwe n'umushikiranganje w'ubutungane mu kuhonyanga amategeko, umenga nico bahamagariwe. Christian nta Karutimana akaba arongoye urunani rw'abanyamategeko b'abarundi Haja Burundi. Hari umwana azwi ku mazina ya Chanel Witeka w'imyaka 15 yapfiriye kuri bimwe mu bitaro byo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Uwo mwana yapfuye yari yatahutse ava muri Tanzania mu kwezi kwa kane, aho yari yakorewe amabi. Chanel Witeka yari akeneye gutegwa igihimba c'umubiri nk'uko amasoko avyigana. Yari mu bitaro byo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge, kiretse ko atashoboye kuronka imfashanyo y'uburyo kugira ngo arungikwe ku bitaro vyabigenewe. Umuryango wiwe ntiwashoboye kwegeranya imiliyoni 3 z'amarundi uheraniye ibitaro. Ubwo umuyabaga yari yatowe ari ntere mu karere
avukamo ka Kigwena mu ntara ya Rumonge hari mu kwezi kwa kane guheze yari amaze amezi arenga 3 muri Tanzania aho yakorewe amabi atagira izina kubwa barongoye amashirahamwe yigenga bavugana akababaro bavuga ko batabaje cyane kugira ngo uwo muyabaga arokogwe igufa ariko biba ivy'ubusa ibitaro byankiye umuryango gutora ikiziga ca Chanel witeka ugasaba ko habanza kurihwa amafaranga yavuwe ko angana ni miliyoni 3 z'amarundi. Igipolisi kivuga ko cafashe mu minwe ico kibazo c'urudandazwa rw'abana babigeme. Tugaruke muri politike, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akwiye gukora ibishoboka byose kugira Uburundi buve mu kaga burimwo mbere n'amatora yimirije azogende neza. N'impanuro zitangwa na Atanazi Karayenga dusanga mu ikete ryuguruye aheruka kwandikira umukuru w'igihugu c'u Burundi. Byinshi muri iryo kete tubibaze Odasi Kaburo. Nkuko tubisanga muri iryo kete ryuguruye igice ca gatatu ryo kuri uyu wa 15 Rusama umwaka wa 2024, Atanazi Karayenga inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru no gusesangura ibya politike hambavu y'amakete atari make amaze gushikiriza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uwo mushinga ntahe Atanazi Karayenga arongoye ikinyamakuru Bigabiro News Letter yongeye gutera kamo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko akwiye gukora ibishoboka byose agakura Burundi mu kaga k'ubukene na politike burimwo, harimo no gutegura neza amatora yimirije kuba kugira inyuma yayo ntazokurikirwe no kuvanaho ubwo abarundi bacumbisha kumwe. Muri iryo kete ryuguruye dusangamwo impanuro zegeranirijwe mu ngingo 8 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye zari mu zomufasha kugira Uburundi bushike ku mahoro arama yo soko ry'iterambere. Ingingo ya mbere isaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kwihutira kugiranira ibiganiro n'igihugu ca Kongo kugira ingabo zose z'abarundi zarungitswe gufasha igisirikare ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo FARDC mu rugamba bahanganyemwo n'umuhari M23 zibone gutahukanwa mu Burundi. Atanazi Karayenga asaba kandi leta y'u Burundi irongowe na Evariste Ndayishimiye kugiranira ibiganiro n'umuhari M23 kugira abasirikare bose b'u Burundi bari mu maboko y'uwo muhari barekugwe basubizwe mu gihugu cabo. Ingingo ikurikira isaba umukuru w'igihugu c'u Burundi kunagura ibiganiro diplomasi mu rurimi rw'amahanga n'igihugu c'u Rwanda kugira imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zongere kugururwa. Kigira gatatu Atanazi Karayenga asaba Perezida Evariste Ndayishimiye no guhimiriza impunzi z'abarundi bahungiye hanze y'u Burundi ko otahuka mu mahoro atagahato. Kigira kane dusanga muri iryo kete no gutegura neza inagurwa mu vya politike, imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, ubutunzi n'imibano. Ica gatanu no gutanga ikigongwe c'ikivunga ku barundi bose bagirizwa na leta y'u Burundi ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 bagakomorerwa n'imitungo yabo yose yafatiriwe n'iyo leta. Impanuro igira gatandatu no guha ubwigenge bwuzuye imigambwe yose yemewe n'amategeko mu Burundi kugira ikore yisanzuye, hakaranduranwa n'imizi ingeso yo gutanya imigambwe, ico bita nyakurizasiyo kimaze igihe cimitswe mu Burundi. Ubugirindwi no kureka amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike hamwe n'abamenyesha makuru bagakora bisanzuye. Intererano y'umunani ari nayo ya nyuma nuko itegurwa n'itunganywa ry'amatora vyokorwa mu muco kugira azokogwe atanumwe akumiriwe, hirindwa ko akurikirwa no guhuhura n'ivyahuha. Atanazi Karayenga agasozera yibutsa ko amatora yo mu mwaka wa 2020 umugambwe CNDD FDD utari wayatsinze, kubwiwe akabona ko umugambwe warukwiye kuva ibuzimu ukaja ibuntu ukareka inama yubahiriza ibwirizwa shingiro igakorana igashira aho intahe yashize ico abarundi bari bashikirije bice mu matora kikubahirizwa, uwanyazwe ingoma akayikomorerwa maze abarundi bakarongorwa n'uwo bihitiyemwo, bityo amahoro agahinda mu mitima y'abarundi n'abanyamahanga batsindaro mu Burundi.
Odasi Kaburo ndagukengurukire ndagumenyesha ko mu gusozera aya makuru ibikorwa vyo gusanura ibarabara rya Mutakura RN9 vyamaze gutangura. Hatekanijwe kubakwa ibarabara ryagutse ririmwo amabarabara abangabangamye bita autoroute mu rurimi rw'igifaransa adeva. Nk'uko twabibamenyesheje, ivyo bikorwa bisanzwe bifatanye n'isanurwa ry'ikivuko ca Bujumbura. Hakaba hatekanijwe gukora ibirometero hafi 9 uvuye ku kivuko ca Bujumbura ugaca kwishira hamwe rihingura ibinyobwa Brarudi ukadugana ku isoko kwa Sioni no ku isoko ya Kotebu ugaca mu mahwane ya ibarabara Rond-Point des Nations Unies gushika kuruzi rwa Gikoma rutandukanya komine Ntahangwa ya meri ya Bujumbura na komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa mbere naha agarukiye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo gushika mu mpera zayo. Nshimire Chanel Miharirizwa yari mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe vya Doctori haragira bungu nayabashikirije mu nkundire duhari sango ku munsi w'ejo naga ahwane.